Turabaramukije cyane bene data musanze mukurikirana bino biganiro bisanzwe bitambutswa kuri no rubuga rwitwa Ntamvu Data TV. Amahoro y'Imana niyo tubipfurije gwashishikare kubona namwe mu byanyu no mu banyu. Turabaye kandi kaze muri kino kiganiro igitondo gishasha cy'uno munsi gisanzwe gitegurwa kandi kitongera kigashikirwa na Jewe Jean Imana Irambona. Ubuheruka twaravuganye mu kiganiro igitondo gishasha cy'ubuheruka twavuganye ku ijambo ryavuga ngo rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi kintu cyose. Kuko hariho ubugingo bududubiriza n'ubu niyo majambo ngomba ko tubandanya mu gusozera kijya kiganiro cy'ubuheruka. Twavuganye yuko mu biganiro bigiye kuzokurikira tuzovugana ku bintu indwi uyu mwanditsi w'iyi migani yavuze yerekana ingene ivyo bintu byofasha umuntu kurinda umutima wiwe. Twavuganye ko rero tuzovugana mu bice bizokurikira kuri ivyo bintu kugira ngo natwe bidufashe kurinda umutima wacu. Rero umuntu yume ngo mbega niyihe strategy nokoresha kugira ngo ndinde umutima wanje, mbega niyihe mikenyuro no kwifashisha kugira ngo nshobore kurinda umutima wanje. None rero tugomba dusome ya majambo twasoma mugabo tuce twongera ku murongo umwe turabemwe ibintu bibiri twaza kubifatanya mu kiganiro igitondo gishasha cyacu cuno munsi. Turabe ibintu bibiri byodufasha gushishikara kurinda umutima wacu kugira ngo bikunde ubugingo bududubiza muri wo bushishikara kududubiza muri wo. Dusome ni mu gitabo c'imigani ya Salomo igiteni ca 4 dusoma ku murongo wa 23 hamwe no ku murongo wa 24. Havuga ngo ijambo ry'umutwe twabonye ko rivuga ngo imigisha ifatana n'ubwenge. Umurongo wa 23 tuvuga ngo rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose kuko ariho ubugingo bududubiriza. Umurongo wa 24 rero ariwo duhagarara kuno munsi mu kiganiro cyacu igitondo gishasha cuno munsi uvuga ngo wikure kw'akanwa kagoreka n'iminwa ihushagirika uyishire kure yawe. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha nane majambo tugomba kuraba rero bino bintu bibiri kiganiro cyacu cuno munsi byodufasha byodushoboza natwe gushishikara kurinda umutima wacu. Ngaha rero no mwanditsi w'iyi migani ibintu bibiri tubona yavuzemwo ikintu kijanye no kwikura ko akanwa kagoreka. Avuga kandi ikintu kijanye no gushira kure yawe iminwa ihushagirika. Imana yacu dehimbazwe. Bitavyumvikana yuko yashimikiye cyane ku gihimba c'umunwa. Iminwa yacu igoreka canke iminwa yacu ihushagirika. Imana yacu nihimbazwe. Intumbero rero bino biganiro biza bitangurira ku no murongo wa 23 ni intumbero itumbereye kuduhanura no kutubwira ko dukwiye kurinda umutima wacu. Twarabonye muri kino kiganiro carenganye cejo bundi ko igituma dukwiye kurinda umutima wacu kuruta ibindi byose ko ari kubera yuko muri uyo mutima ubugingo ariho bududubiriza. Byumvikana yuko hamwe uyo mutima wogwara, hamwe uyo mutima wokunonekara, hamwe uyo mutima wopfa, ubugingo bwadudubiriza muri wo ntibwosubira kududubiza ukundi. Imana yacu nidutabare. Rero twarabonye kandi yuko iyo umuntu afise ikintu c'agaciro, ikintu adashaka yuko cononekara nk'impuzu yera cyane yeraderere, yuko adapfa kwicara hariho hose. Aho yahora yicara iyo yambaye impuzu yirabura siho yicara iyo yambaye impuzu yeraderere, kubera yuko abazi yuko impuzu yera isaba isuku ridasanzwe, bisaba kwizigama, bisaba kwirinda, bisaba kwikingira imicafu gusumba impuzu yirabura. Imana yacu nihimbaza. Twarabonye kandi yuko ufise ikintu c'agaciro nka telefoni zimbye mu ntoki cyangwa se mu mufuko ugerageza kuyitwararika iri kuraca ahantu nko mu gisagara muri ville, ahantu hari abantu benshi, kudapfa kugenda uko wigombeye uguma uyishize ku mutima kubera yuko ubuzi yuko ahantu uri kuraca hari abasuma bashobora kwiba. Twabonye yuko rero ikintu c'agaciro umuntu agerageza uburyo bwose ngo agikingire, akizigame, akirinde kugira ngo ntigihave gihura n'isanganya, ntigihave gihura
n'ibibazo. Imana yacu nihimbazwe. Uyu mwanditsi rero bino migani tubonye ngaha ku murongo wa 24 avuze ngo wikure ko akanwa kagoreka. Ni nkaho muri majambo yavuga ngo yewe muntu ndiko ndabwira ngo rinda umutima wawe kuruta uko worinda ikindi kintu cyose. Yewe nshuti yanjye mukundwa, yewe mugenzi uri muri urugendo rugoye, yewe mugenzi uri muri runo rugendo ruja mu ijuru, wewe ndiko ndabwira ngo nurinde umutima wawe kuruta uko worinda ikindi kintu cyose, kubera ko muri uyo mutima wawe ariho ubugingo bududubiriza. Wewe ndiko ndabwira, wewe ndiko ndiyadresa ko umve ndakubwire kimwe mu mikenyuro yogufasha kurinda umutima wawe, kimwe mu bintu byogufasha kugira ngo umutima wawe cyangwa mu mutima wawe ntihakorekeremo ibibazo byotuma bwa bugingo butadudubiza ukundi. Kimwe mu bintu byogufasha kugira ngo umutima wawe ntiwononekare ngo bihave bituma mu mutima wawe bwa bugingo butakidudubiza ukundi, ico naco nicuko woshira kure, nicuko wokwikurako akanwa kagoreka, iminwa igoreka ukayikurako. Kuko iyo ufise iminwa igoreka ni ukuvuga nta ciza wigera wipfuza kuvuga ku muntu. Imisi yose wewe amakuru utanga ni amakuru agoramye, ni amakuru yo kugoreka, ni amakuru yo kubesha. Ni ukuvuga umuntu akubwiye inkuru gutya, wewe ugeze hariya imbere mwirigara ntuyivuga itumbereye kwa kundi yayikubwira, uca ugerageza ukayihindukiza, ahari hari ibyiza ukahashira ibibi. Ni ukuvuga ukamurengereza ko n'ibyo atavuze. Abandi bavuga ngo ntundengere ry'umunani, ni ukuvuga ntumbeshere, ntundengereze ko kubyo navuze. Imana yacu nidutabare. Uyu mwanditsi w'imigani rero aduhanura atubwira ngo wikure ko akanwa kawe kagoreka, ukaba ushaka kuzigama ubugingo bwawe, ukaba ushaka kuzigama umutima wawe, ukaba ushaka yuko umutima wawe udakorokeramo ibituma bwa bugingo bwawe bududubiza muri wo budasubira kududubiza. Yewe wa muntu we, ukwiye kugirane, ukwiye kwikurako iminwa igoreka. Reka kuzuvuga ibintu ko batabikubwiye, ukaba ugomba ko umutima wawe ushishikara kuguma uri muzima, udashaka yuko ukorokeramwo ibintu bituma udasubira kududubizamo ubugingo. Iminwa yawe igoreka uyikureko, uyishiburire kure. Ni nkaho yavuga ngo imvugo zawe zigoreka, imvugo zawe zigoramye, imvugo zawe zibesha, imvugo zawe zidatumbera ukuri, imvugo zawe zitumbera gucafuza abandi mu kibano, muri sosiyete, mubo mukorana, mubo mwirigwana, mubo mwigana, mubo mudandazanya hamwe, hariya mu butike, hariya mu isoko, hariya kwibarabara, hariya mu mangazini. Ukaba ugomba kurinda umutima wawe iki kintu gicakire, kuko kizogufasha kurinda umutima wawe. Ico naco tubone kivuga ngo nico kwikurako iminwa igoreka. Imana yacu nihimbazwe. Murazi ko kino kiganiro kidafise intumbero yo guteba. Ica kabiri ngaho twabonye muri no murongo, kuko twavanye ko tuvugana ku ibintu bibiri byo dufasha gushishikara kurinda umutima wacu. Ica kabiri ngaho twabonye avuga ngo n'iminwa ihushagirika uyishire kure yawe. Imana yacu nihimbazwe. Guhushagirika ni ukuvuga ni hahandi usanga umuntu hamwe aravuga ukuri, ahandi akabesha. Ibyo yavuze ubwa mbere si byo avuga ubwa kabiri. Ni ukuvuga ibintu byiwe arahushagirika, hamwe akabitora, hari ntabitora, hamwe akavuga byo, hari ntavuge byo. Ibyo yavuze ngaho ugasanga mu nyuma arihindukije mu ijambo, avuze ibitari byo. Ugasanga rero mugabo ibyo byose bitumbereye kubesha, bitumbereye gukuraho ukuri, kandi ukuri ariko gukenewe ku bantu bipfuza yuko umutima wabo uguma ududubizamo ubugingo busagutse mu mutima wabo. Rero avuga ngo iminwa ihushagirika,
iminwa idatumbera ukuri, iminwa hamwe ibesha ahandi ikavuga ukuri, hamwe ivuga ukuri ahandi ikabesha, iminwa ibyo ivuga igumana uvuga ngo yihinyuza mu byo yavuze ubwa mbere atari ibyo ivuga ubwa kabiri. Iyo minwa wewe ugomba yuko worinda umutima wawe nuyishire kure yawe. Ni ukuvuga mu yandi majambo atumbereye kuvuga ngo nukizwe mu mvugo, nukizwe mu majambo uvuga. Wewe akanwa kawe ntikavuga ibintu bizima, akanwa kawe kavuga ibintu biteranya. Wewe uri barateranya, wewe akarimi kawe kazoguhitana, wewe akarimi kawe ntikavuga ibintu by'abantu bari mu rugendo ruja mu ijoro. Wewe akarimi kawe muri sosiyete karadomeka, gacana umuriro, karaturira. Wewe ahantu uciye ibyo uvuga biteye ubwoba, ibyo uvuga biracanishamwe, ibyo uvuga wewe harimo gukabya, harimo gukuza inkuru, harimo imvugo ndenzarugero. None niwaba ushaka kurinda umutima wawe kuruta uko worinda ikindi kintu cyose, iyi niyo nama ndakugiriye muri kino kiganiro. Igitondo gishasha ni yuko urinda umutima wawe ukoresheje ino mikenyuro ibiri itumbereye: guhereza kure iminwa ihushagirika no gushiburira kure, no gushira kure yawe iminwa igoreka, hanyuma ukaza uvuga ukuri na bagenzi bawe. Imvugo zawe zikaba imvugo zubaka, zikaba imvugo ziryohera abazumva, zibakuza, zibungura ubwenge, zituma babana amahoro, zituma bahuza, abatahuza bagasubira bagahuza. Imvugo zawe zikaba imvugo z'umuhuza. Imana yacu nihimbazwe. Sinzi rero muri ino minsi wewe usuzumye ufatiye kuri ano majambo, ubwo by'ukuri uri kuragwana neza uru rugamba rwo kurinda umutima wawe ukoresheje ikintu cyo kwigiza kure imvugo zigoramye, imvugo z'ububeshi. Urabye wewe iyo uri kuravuga kuri bagenzi bawe, iyo uri kuravuga kuri bajya mu bana, iyo uri kuravuga kuri bajya bagutunze, wa muntu ufise abagutunze, iyo uri kuravuga kuri ujya mwubakanye mu bandi bagenzi bawe, iyo uri kuravuga bajya abantu mu bana, uri kurabavuga hariya kwirigara, hariya wirigwa, hariya ku kazi. Mbega by'ukuri ubwo usanze wewe umunwa wawe utunganye, uvuga ibintu bitumbereye, uvuga ibintu bigororotse, ubwo wowe nturi barateranya, ubwo wowe ntudomeka, aho uciye ntugenda uraturira, ubwo wewe ntiwiri kurambika ibara abantu, ubwo wewe nturi umunyakinyoma, ubwo wewe si wewe radiyo munwa muri sosiyete. Ukubonye wese avuga tujya muntu reka ni hatari. Imana yacu nidutabare. None rero sinzi ingene nawe usanzwe umeze muri ino minsi, ariko mugabo tubonye ngo nimba wipfuza kurinda umutima wawe kugira ngo ibyohitana ubugingo bwadudubiza muri wo ntibironke aho bimenera, nucunganwa n'umunwa wawe, iminwa ihushagirika, ivuga ibikongera ikavuga bijya, ivuga ibyiza ikavuga n'ibibi, ivuga ukuri ikongera ikavuga ibinyoma. Iminwa yawe ivuga ibintu bigoramye gusa ku bantu ata kintu na kimwe kizima wobavuga ko, wewe ukaba ugomba kurinda umutima wawe. Ni iyi nama utekerewe muri kino kiganiro igitondo gishatse kugira ngo rinda umutima wawe kuruta uko worinda ikindi kintu cyose ukoresheje kwikurako iminwa igoreka, kandi ukoresheje gushira kure yawe iminwa ihushagirika. Birakwiye ko abantu bitwa ko bakijijwe, abantu bitwa ko ari abakristo, ari abakizwa, ugasanga kumbure ni n'abakozi b'Imana mu buryo butandukanye, mu byiciro bitandukanye. Birakwiye yuko imvugo zabo umuntu abumvirije avuga ngo by'ukuri uyu muntu n'imvugo yiwe iramuranga yuko ari umwana w'Imana. Uyu muntu ibyo
ibyo avuga nta bubeshi burimo, ibyo avuga avuga ibintu bitumbereye, ibyo avuga ntateranya. Nimba ushaka umuntu yoguhanura neza, yokubwira ibintu bizima atokuresha, genda kwa naka, tumbera kwa naka. Mbere akagera igihe wewe bokufata nk'umuhuza, imiryango yose iba yaryarukanye ifise ibyo bapfuye, bagaca batumbera iwawe kubera ko bakuzi yuko uri imvuga kuri, kandi yuko wubaka imitima, usanasana imitima, uvuga amajambo yubaka, utagoreka, utumbereza urubanza aho ruri, uri imvuga kuri, kandi ko wewe amajambo uvuga hamwe utavuga ikinyoma, ahandi ngo uvuga ukuri. Hamwe umuntu utamuvuga umutera amashurwe kubera ko yumva, mugaba havuye ugaca uvuga ibindi bintu bibi, kumbure by'ubuyobe by'ubugesera, ngo usange wewe ufise indimi zibiri. Kwa yandi majambo aha bigomba kuvuga yuko umuntu aba asa n'ufise indimi zibiri. None nana majambo kuvuga menshi siko kuyamara. Tugomba tugarukize ngaha muri kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi. Mbega none wumva hari ikintu wobwira Imana ati Mana sanze nanje byarangoye, erega bwa bundi jewe sanze ndi karimi karekare, jewe sanze ndi barateranya, jewe sanze mu by'ukuri iminwa yanjye iragoreka, sinzi kuvuga ibyiza ku bantu bagenzanje, ndoherwa ndiko ndavuga amafuti yabo gusa, sinigera mbona ibyiza bakora, ariko imisi yose nsanze nguma mbona ibibi gusa. None Mana numvise iri jambo ryo mu kiganiro igitondo gishasha, ndihanye. Mbega wumva wobwira Imana ngo Mana numbabarire, amaraso yawe amboneke ko umparira ibyaha byanje bihora bizanana mu mvugo, bihora bizanana muri ya majambo, aho mpora ngoreka, aho mpora mvuga amafuti gusa ku bantu, nama mvuga amafuti gusa. Ndakwinginze ngo umbabarire, nipfuza kwemerwa nawe. Wumva wobwira Imana gutya, Imana nayo iracari ku ntebe y'imbabazi, hamwe woyisaba imbabazi, hamwe woyibwira aho byakugoreye mu mvugo zawe, Imana yoca ikubabarira igaca ikwemera, kandi uyu munsi yoca igusubiza mu mugwi w'abana ikunda, abaraganwa na Kristo, hanyuma ukaba amahoro, nawe ugashishikara kuba mu mugwi w'abantu bariko baraharanira kurinda umutima wabo, kugira ngo ubugingo bududubiriza muri wo bugume bududubiriza. Kuko iyo ubugingo buhagaze umuntu aba apfuye, kaba kabaye. Birashoboka ko muri ino minsi wari umaze iminsi imbere y'Imana ubonekana nk'umupfu kubera amajambo yawe yo guteranya, yo kudomeka, yo gucanisha no kujyanisha abantu, abavandimwe barabavukanye. Ariko mugabo birashoboka yuko usubira kuba muzima, birashoboka yuko usubira kuba umuntu mwiza, birashoboka yuko abantu basubira kukwizera, hamwe wofata ingingo yo kwihana, Imana yoce kubabarira, hanyuma ugatasubira kuba umuntu mwiza. None n'amajambo nabahigwe abantu bumva y'amajambo bakayashira mu ngiro, bakaririra Imana n'umutima ubikunze, bakavuga ngo Mana numbabarire. Ndagomba uhereye none kuba mu bantu bafise iminwa igororotse, itagoramye, itagoreka, idahushagirika, ahubwo itumbereza ukuri. Abo bantu nabahigwe kuko n'abakunzi b'Imana, kandi abo bantu ubugingo buguma bududubiza muri bo, kuko ibyari konona ubugingo bududubiza muri bo nibyo nyine byaca mu majambo bahora bavuga yo guteranya mabi, y'ububeshi, y'ibitutsi, y'ibinyoma. Abo bantu baca bashishikara kugira ubugingo busagutse muri bo, bugashishikara kududubiza muri bo. Abo bantu n'abahigwe, kandi nawe ndakwifurije kuba muri abo bahigwe. Dusenga Imana rero, naho mu kiganiro igitondo gishasha cy'ubutaha, wewe wumvise kino kiganiro, Imana nyina amahoro iguha umugisha. Ushobora kuba uri mushasha utahora ukurikirana bino biganiro, cyangwa ukaba wari umaze kubikurikirana mugabo ukaba utari bwiyaboneshe ngo ube wose ndagakora handitse sabone cyangwa subscribe ngaho oya. None rero twagusaba yuko kugira ngo dushigikire nako dushishikare kudatamba twirorera, ushonde kuri sabone cyangwa kuri subscribe, kugira ngo ubutaha ikiganiro nicajako uzocukironka. Nayo majambo rero twumvise. Dusenga Imana Mwami Yesu, tugushimiye cyane kubwana majambo twumvise atubwira kurinda umutima wacu kuko kurinda ikindi kintu cyose,
mbere ngo mu kurinda tugakoresha kwigiza kure, kwikurako iminwa igoreka, iminwa ivuga ibibi gusa ku bandi kandi babeshera, ngo tugashira kure yacu iminwa ihushagirika, iminwa idatumbera ukuri, iminwa ivuga ibyiza hari naho kugereka avuga ibibi bikuraho bya byiza yari yavuze. None rero ano majambo umuntu wese ayirabishije ko muri bano bakunzi bakino kiganiro gitondo gishasha ayumvise akavuze ngo Mana mbabarira, Mana ngwiza kumbabaza. Umuntu asenze yatura ibyaha byiwe asaba imbabazi, ndakwinginze ngo mubabarire asubire yemerwe nawe, hanyuma ashishikare kumva ubugingo bududubiza muri we. Bisigaye turakwiragije uyu munsi, umuntu wese mu byo agiye kwirirwamwo ubane nawe umuzigama umurindi murwane intambara zo kunesha, kandi imiryango n'amadirisha by'umugisha byugaye byuguruke, abarondera akazi bakaronka, badandaze baronka. Mwami Yesu abarima barime bimbura, umuntu wese mu byo akora umubere inyishu uko yifuza ugutabagwa, nawe umutabare nk'uko wabigabiye kandi nk'uko ubona bikwiriye. Urakoze, ibyo ugomba byose bishishikare kuba mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, tubisabye tubyizeye, amen.